Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndabagumbiriye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kano kanya nagira banze nkengurukire nyakubahwa pastori arongoye ino paruwase ku mutumiro yaduhaye, hanyuma kandi nkenguruke nshimira Imana ko yashoboje uyu munsi nkaba ndi hano. Byari gushoboka ntibikunde, ariko narasavye Imana kandi Imana yaranyumviye, uyu munsi nashoboye kuhaba. Hanyuma ikindi naje mva muri Cathedrale Sainte Trinité, niho sanzwe ndangurira ibikorwa vyanje vyo kuvuga ubutumwa no kuririmbira Imana. Maze kuronka ubutumire narabibwiye Dina wa Cathedrale, ndamubwira yuko mfise ubutumire ngaha, arantuma ati uradutahiriza mu Nyakabiga, none nimwakira intasho. Benshi ngaha baranzi, ariko ndibaza yuko hariho abatanzi, kuko naheruka abakristo bagera hagati harya, none ubu ndabona barigiwe hirya. Bishoboka yuko harimwo abaje mu nyuma igihe nahora nza ngaha. Rero ni kubw'iyo mvo nagomba kubanza kubibwira. Jewe nitwa Bukuru Michel, nababwiye ko nkorera ibikorwa hariya, ariko ibikorwa nabitanguriye ngaha mu Nyakabiga. Nabitanguriye ngaha mu Nyakabiga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 969. Ndazi ko hari ishuri ngaha ryagera ku mwaka w'indwi. Uwo mwaka w'indwi narawuciyemwo, hama ndabandanya ibikorwa byo kuririmba rero nabitanguriye ngaha muri ico gihe. Hanyuma nca ndabandanya ico gikorwa cyo kuririmba ndakibandanya n'ahandi. Ariko rero ngomba ndababwire baririmbyi mukoraniye hano, ico gikorwa kirimo umugisha, kuko ni ukuvuga ubutumwa. Kirimo umugisha, jewe ndabizi. Kirimo umugisha kuko naharonkeye imigisha myinshi. Abenshi narababwiye igihe nahoranza, imisi yose yo dosi bakwe nama ngomba gushingira intaha Imana no kuyikengurukira kubw'ivyiza yangiriye, kandi biturutse mu kuyikorera. Gukorera Imana rero nta buhombe burimwo, gukorera Imana birimo umugisha. Narungutse mu misi iheze, namye mbona abahagarara ngaha bashima Imana ko Imana yabahaye uruvyaro, kandi ni vyiza cyane. Najewe rero muri kano kanya nagira nkengurukira Imana. Uyu munsi rero hamaze kwiyongera ko 4, hariho uwavyaye amahasa, kandi nabo baravyaye bisanzwe. Ubu rero ngeze mu buzukuru 31. Ikindi ngomba gushimira Imana, igihe naza ngaha nababwira yuko nari nakukurutse mu kazi nahora nkora, ariko kandi ababwira yuko ntarakukuruka akazi kabandanye. Muri iyo myaka rero irenga 71 n'ubu akazi karabandanya, naho nakukurutse mu kazi kandi, ariko mu kazi k'Imana ndabandanya. Hari n'akandi kazi naronse n'ubu nkiriko ndabandanya, amagara ndacayumva. Ikindi rero nagomba gushimira Imana, nshimira Imana imyaka ngezemwo, kandi ntera intege mwebwe baririmbyi gwaruka. Nahora nkunda kwimosha, naje ntimosheje. Nagira ndabereke yuko n'abafise imvi nk'izi wanje bageze mu myaka ngezemwo bikunda, bakavuga Kristo ko ari umwami, bakavuga ubutumwa bagashinga intahe. Ni iki gihe rero co kuvuga. Igihe tugezemo ni ico kuvuga, igihe tugezemo si ico kwicara, igihe tugezemo ni ico gusemerera, kuko igihe tugezemo ni kibi. Muzorabe muri Matayo 24 bijya bimenyetso bihari, vyose bisa n'ivyarangiye. Ni igihe rero co gusemerera, ni igihe co gukorera umwami, igihe tugezemo. Imana rero ibahezagire. Mu bisomwa no twasomewe uno munsi, hari igisomwa cyo muri Yeremiya 20 kuva kuri 1 kugeza kuri 14,
b no muri Luka kuva kuri 10 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 11 hambwa simba kuri 16 kugeza kuri 20. Ibi bisomwa rero nivyo nashimye ko tuvugana ko mu ncamake kuko umwanya warenze kandi hari hadazi ko hari abafise imanza na jewe ndafise urubanza ncanja ko nico gituma ntaja kurandira cane. Muri ibi bisomwa rero hari ikintu bihurirako n'ingene Imana ubwayo yahagurukije abavugishwa kugira ngo bavugishwe mu gihe abantu b'Imana bari basubiye inyuma. Niyo majambo makuru ahambaye gisoma muri iki gisomwa twasomewe. Mu gice kigira kabiri tubonaho Imana ubwayo yisidukikaza mu bantu. Yesu Kristo akaza hano mu isi abantu bakamubona agasemerera akavuga. Bigaragara rero yuko muri iki gihe yarageze aho agira ati igihe cy'uko nsubira mu bwami bwanje kwa data ntegerezwa guhamagara abandi, ntegerezwa gusiga forumye abandi, nkababwira nkabashira hehe, nkabashira ku murimo. Ijambo rimwe aya majambo ahurirako twofata n'iri jambo rivuga ngo Imana ntigomba kumunyavyaha apfa, ariko agomba ko yihana akava mu vyaha vyiwe yakora kugira ngo agire gute akize ubugingo bwiwe. N'iri jambo twohurizako kugira ngo twumve icyatumye Imana ihagurutsa abavugishwa n'icyatumye Yesu Kristo atuma intumwa. Ariko rero hamwe n'ivyo yaba izabiza intumwa yaba na Yesu Kristo yatumye kwaba ku bantu batoroshe, ku bantu bagoye. Yesu Kristo wewe yahavuye avuga ati ndabarungitse nk'abana b'intama mu mabingira hagati. Ni ukuvuga yuko ubwo butumwa bwaja kubwirwa abantu b'intumva, abantu bamugoreye ivyaha, abantu b'intabarigwa. Ngabo abo Yeremiya yahagurutse kuvugamwo, ngabo abo Yesu Kristo yarungitsemwo intumwa ziwe. Genda mubabwire. Aha kugira ngo neza na neza tumenye neza icyatumye Imana ihagurutsa aba bantu aba bavugishwa barimwo Yeremiya. Hariho kimwe muri iki gice ca 20 ngira twosoma gato turaza kwifashisha amajambo make muri Yeremiya nyene hirya kugira ngo dushobore kumva intumbero neza. Uravye muri 19:14 umurongo wa 14 haravuga ngo nuko Yeremiya aragaruka avuye i Tofeti aho Uhoraho yari yamutumye kuvuga imburi, maze ahagarara mu rugo rw'ingoro y'Uhoraho abarira abantu bose ati uku niko Uhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, atehe nzozana kuri iki gisagara no ku bindi bisagara byose byo hafi yacu ibyago byose nakigereye, kuko bagamika amazosi yabo bakanka kumva ijambo ryanje. Ngikire cyatumye Imana ihagurutsa abavugishwa. Mbega bari bishi isezerano ry'Imana, bari bayivuyeko. Iryo sezerano naryo ryatanguye ryari kugira ngo tuja kwinjira mu gisomwa neza dutahura ingene ibintu bimeze. Iryo sezerano ni sezerano Imana yasezeraniye Aburahamu. Uravye mu Itanguriro 10 umurongo wa mbere gushitsa kuri 4 Imana hari cyari yarabwiye Aburahamu. Aburahamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugenda imbere yanje kandi utungane rwose, nanje gusezerana isezerano nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezerana isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntukitwa Aburahamu ukunda, ariko uzokwitwa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Ngiki isezerano Abisirayeli bishe, isezerano Imana yasezeraniye basekuruza. Iryo sezerano bararyica
barivamwo, bigira mu bindi, bahubira mu bindi. Kuri mw'Itanguriro 22:18 naho nyene havuga ati, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha kuko wanyumviye. Isi yari yasezeraniwe umugisha, isi yari yasezeraniwe abantu kuguma ku Mana, hama Imana nayo ikagira gute, ikaba Imana yabo. Mu Bami 17:38 havuga ngo, kandi isezerano nasezeranye namwe ntimuze muryibagire, kandi ntimuze mwubahe izindi mana, ariko Uhoraho Imana yanyu aba ari jewe mwubaha, nanje nzobarokora mbakure mu maboko y'abansi banyu. Ngaya amasezerano Abisirayeli bahuvye bahubira mu bindi. Uyu Yeremiya yatumwe rero ninde? Uyu Yeremiya ari mu bandi bavugishwa Imana yahagurukije, mugabo arafise ivyo yari yisangije atarahuje n'abandi, kuko Yeremiya ubwa mbere ntiyigeze yubaka. Ikigira kabiri, izina ryiwe yari umunyamibabaro. Kubera iki yari umunyamibabaro? Yababazwa n'ivyaha bikorwa n'Abisirayeli. Iyo yibutse yuko bavuye mu isezerano, akibuka yuko ari ico bataye, akibuka yuko bariko barahusha inzira y'ukuri, yari umunyamibabaro. Yararira, akabogoza, akaboroga. Yesu Kristo nawe ageze i Yerusalemu, aritegereza igisagara c'i Yerusalemu, aravuga ati, we Yerusalemu yumenye ivy'amahoro, arakiririra. Yaba Yeremiya yari umunyamibabaro, ababazwa n'ivyaha vy'Abisirayeli. Yesu Kristo nawe yari umunyamibabaro, ababazwa nuko abona ya migisha yasezeranirwa isi yose iriko irahusha abantu bariko barayivamwo, arico camukuye mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu ashimwe cane. Yesu Kristo arahaguruka, araza muri iyi si, azanywe n'iki? Azanywe no gutabara abariko barapfapfira mu vyaha. Aya majambo rero kugira ngo tuyumve neza, twofatira kuri iri jambo rivuga ngo umuntu w'Imana akwiye kuba imburi ahari hose. Umuntu w'Imana akwiye guhaguruka agasemerera, akaba imburi ahari hose, ahageze hose. Uwatahuye ubwo buntu ntakwiye guhora, akwiye guhaguruka agashinga intahe, akavugira Kristo kugira ngo abari mu vyaha bahindukire babivemwo. Yesu ashimwe cyane. Umuntu w'Imana rero akwiye kuba imburi. Tugiye kuraba rero ingene vyagenze kuri Yeremiya. Yeremiya arahaguruka nk'uko Imana yamutumye, aragenda arashikiriza ya mburi y'ivyo avuye kuvugira Tofeti. Ashitse abibwira abaherezi. Erega abaherezi bo mu ngoro y'Imana niho bamugwanya, niho batagomba kumva n'ijambo ababurira. Ivy'Imana yavuga ntibagomba kuvyumva. Ngo nuko Pashuri mwene Imeri umuherezi yari umubwiriza mukuru wo mu ngoro y'Uhoraho, yumvise Yeremiya avuga izo mburi, aca aramukubita, amushira mu mpatane z'ibiti vyari ku kirimba gihera haruguru y'icitwa ica Benyamini kirora ku ngoro y'Uhoraho. Erega abari mu vyaha bari abantu bitwa ko bakorera Imana, abahubiye mu bigirwamana bari abantu bitwa ko bakorera Imana. Mbega ivyo vyaha vyakozwe vyari biki? Ni vyinshi mugabo ngomba cimbe two twovugana kuri ibi bikeyi. Murabishagiye icatumye Yeremiya Imana imurungika Tofeti kugira ngo aje kuraba ibiriyo hama burira bayo. Ivyo vyaha mbega vyari biki? Yeremiya 33:32 bari batavye ibitabo Itofeti, ahahanamiye umwonga wa mwene Hinomu ngo bahosereze, umviriza, ngo bahosereze abahungu babo n'abakobwa babo mu muriro, babatanze k'ibimazi. Ari ikintu jewe Uhoraho kitigeze no kuza mu mutima wanje, ikintu ntabageze.
ya mana bari kubaha, ya mana bari kumvira, ya mana bari kwemera ikaba imana yabo, ya mana bari kwemera ikabarongora, ya mana yabakura mu gihugu cya Egiputa, ya mana yabakorera ibitangaza bihambaye, ya mana yabajabutse ikiyaga gitukura, ya mana yakorera ibitangaza imbere yabo. Barahindukira bakora umuziro utagira ukungana, bafata abana babo, bafata abakobwa babo, babatanga ko ibimazi babosereza Bayali. Aho mwumva Imana itashavuye hageze abantu b'Imana. Bose ibimazi by'abana babo n'abakobwa babo bonkereza Bayali. Niho haha Imana yaciye izirabwira Yeremiya iti ugende ushike ku mwonga wa mwene Hinomu aherekeye mu ishikiro ry'irembo ry'ababumvyi, uhavugira aya majambo ngira nkubarire uti nimwumve ijambo ry'Uhoraho mwebwe ab'i Buyuda namwe ab'i Yerusalemu, uku ni kuhoraho nyene ngabagize, niwe Mana y'Abisirayeli, atehe nzozana ibyago aha hantu, kandi uwo uzovyumva wese iminzerere izomuvugira mu matwi, kuko bantaye bagahumanya aha hantu bakahosereza imibavu izindi mana batigeze kumenya, bona basekuruza n'abami b'Ubuyuda bakuzuza ibitenga by'amaraso aha hantu, kandi bica abantu atagicumuro, bagataba ibitabo by'Abayali ngo bahosereza abahungu babo n'abakobwa babo mu muriro, ngo babe ibimazi byoshejwe Bayali. Ni kintu ntigeze jewe Uhoraho mvuga kitigeze no kuza mu mutima wanje, ico kintu Abisirayeli bakoze. Bituma Imana rero ihagurutsa abavugishwa bari mu Yeremiya, arahaguruka aragenda arababwira, naho hari mu bihe bitoroshe, naho byaboneka ko ashobora kwasiga n'ubuzima, kuko urumva bari baranamugoshe, bari banamukubise, mugabo aremera ko ijambo ry'Imana ryarimutegetse, aragenda arabibabwira. Ibyago rero bitegerezwa kuza ku bantu bameze batyo. Imana ntishobora kubyihanganira. Imana ntishobora gufata icyubahiro cyangwa igihereze Bayali cyangwa igihereze uwundi muntu uwo ari we wese. Nicyo cyatumye rero muri Yeremiya 19:6 kugeza kuri 9 ivuga iti nuko rero umve iminsi igirize, jewe Uhoraho mbivuze, aha hantu ntihazoba hacitwa Tofeti canke ngo hitwe umwonga wa mwene Hinomu, ariko hazokwitwa umwonga w'imihindigiti, kandi nzohindurira ubusa aha hantu inama z'ab'i Buyuda n'iz'ab'i Yerusalemu, nzohahindikiranya n'inkota imbere y'abansi bazo, bahindikiranya imbere y'inkota imbere y'abansi babo, bicwe n'amaboko y'abahiga, kandi imivyimba yabo nzoyigaburira ibinyama z'ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo kw'isi. Nzohindura iki gisagara akajoreza, nico kizovugiriza kwagahwa, umuntu wese azohaca azojoregwa ku vy'ivyago vyose. Nzotuma barya inyama z'abahungu, ijambo ry'Imana abantu b'Imana mu nyumve, nzotuma barya inyama z'abahungu babo n'abakobwa babo, umuntu wese arye inyama za mugenzi we, kuko kubwo kugarizwa n'ababahiga n'ababahama n'abasi babo. Ngico ic'Imana yagabiye gushikana kuri ico gisagara, kandi vyarabaye, ivyo vyarabaye. Nuko rero Yeremiya ahejeje kuvuga ayo majambo yose Uhoraho yamugeze kubabarira, abantu bose b'abaherezi n'abo bakamenyi n'abantu bose baramufata bati ntugende udapfuye. Niki kikuvugisha mu izina ry'Uhoraho ngo iyi ngoro izomera nk'ishiro, ngo n'igisagara kizoba amatongo atawukikibamwo? Maze abaherezi n'abakamenyi babarira abaganwa n'abantu bose batuye umuntu akwiye gupfa, kuko ataze ibibi kw'iki gisagara nk'uko muvyiyumviye namwe. Aho Yerusalemu rero muri iki gisagara
niho hari ingoro y'uhoraho, kandi ingoro ikomeye, ingoro bemera, ingoro bakunda, mugabo kandi bakayikoreramwo iki? Bakayikoreramwo ivyaha vy'agahomerabunwa. Iki gisagara cari gitunze, bari bafise amatungo, bari bafise ibiki. Kumva rero umuntu ababwira ati igitagara kizosamburwa, ntivyari vyoroshe. Yemwe kwari ukwemera uwo muntu bakagomba bakamuzimanganya, mugabo kubw'inkomezi z'Imana n'ubushobozi bw'Imana yari yamuhagurukije, ntawe ashobora kumukorako. Nivyo baramubabaza bakamutuntuza, mugabo kumukorako ntivyashoboka. Rero Abisirayeli bagwa muri izo ngorane, baraheza igihano c'Imana kibashikako. Reka twibukanye amajambo ari muri Luka 13 kugira ngo tugende gusozera. 13:34-35 gushika 35. Yesu nkuko nari nabibabwiye ashikiye Yerusalemu, aravuga ati we Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagomvye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo biyibundikire mu vyubi vyayo, ariko ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka, kandi ndababwira nti ntimukimbona kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Imana ishimwe cane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu Kristo yaje araririra igisagara, araririra abanyabyaha. Kubera iki? Kubera ko banse kumva. Yeremiya araririra ababi Yerusalemu nkuko nyene baranga kumva, kugeza aho Yeremiya ashiraho araboroga, aracura intimba, aho yavuga ati Uhoraho waranyoheje ndoha, wandushije inkomezi, uranjaniranya, mpindutse agatwengo kurenza umunsi. Umuntu wese arancokora, kuko iyo mvuze mvugira hejuru. Ntihari umuryano n'ubunyazi. Mbega ijambo ry'Uhoraho ryampindukiye agatukisha n'agatwengo kurenza umunsi. Iyo mvuze nti sinzosubira kuvuga canke ngo ngire ico mvuga mu izina ryiwe, haca haba nk'umuriro uyingana mu mutima wanje, uhishije uburimbi amagufa yanje akangora kwiyumanganya, nkaba ntashobora no kuvyihanganira. Bantu b'Imana, mu gikorwa c'Imana habamwe ingorane, kuko kivugirwa mu bantu nk'uko Yesu Kristo yabivuze mu mabingira. Hari ingorane nyinshi zishobora gutuma abantu badashobora kuvuga nk'uko Imana yabatumye, kuko ibihe turimwo birakwega, usanga bikwega muri ubu buryo, ibindi bigakwega muri ubu buryo. Ngira ndabashingira intahe gatoyi nca ngenda ndangiza. Umunsi umwe, murabona mu vy'ukuri jewe narasezeranye yuko nzokorera Imana ubuzima bwanje bwose binkundiye. Murabona turi mw'isi, bikankundira mvuga nti Imana uzundinde ntagire ikintu c'icaha nkora cotukisha izina ryawe. Kandi nivyo nasavye Imana. Umunsi umwe mwishirahamwe nkoreramwo, turi mwishirahamwe rifasha abana canke abigeme batishoboye, barya bavyarira iwabo n'abana batagira ikibavugira. Je nkaba ndi mu bintu vya logistique, nije nshobora kugura ibikoresho. Iyo babigishije kubarira turagura imashini, iyo bigishije abasokoza imishatsi baragurira ivyo muri salo bagaca bagenda babitwaye. Igihe kimwe ndagenda ku isoko nja kugura ibintu, ndegeranya turavugana n'uwo mudandaza, ndagura ndashira ngaho. Hanyuma twari twumvikanye amafaranga, hageze kuriha amafaranga ndaharura, ndamuha yose arabika. Mwumvirize, nza numva avuze ngo hewe nte ngo none nandika ngahe? Wandika ngahe? Ngo nawe mwumbarira ngo ndakwandikira ngahe? Unyandikira ngahe?
ayo twavuganye wewe ntuyazi ndiko ndababwira ingene isi kwega n'umuntu yahora ashinga intahe bishobora gushika ko abivamwo yakwezwe n'isi none nije ndakubwira yo wandika kandi amaze kuguha amafaranga ntiwayabonye ngo ya urazi ingene abandi bahora bigenza nk'ubu twaguze gutya ngo nk'ibido y'amavuta ngo wayiguze ngo 80,000 washobora guca ndakwandikira 100,000 ndishani bwa wundi urambabayesha rero shanda kwereke nyandikira yo twaguze hamuca ufata ayo ukeneye ko ndongo uyampe muyo naguhaye. Ibi ni ibintu byabaye, reka ndabatwenze ikintu cabaye muri ako kanya. Ikintu cabaye muri ako kanya mpejeje ndiko ndamubwira nti nimwe mwishi igihugu, nimwebwe mutuma abantu basubira inyuma n'abari bagiye mu nzira y'Imana bakayita kubera mukabahendesha amafaranga nayo nyene yo kwiba. Ndiko ndamubwira gutyo, ndiko ndamushwanira, ngize gushanza abona umuntu hagaze iruhande nje ngo amahoro ga pasito, amahoro ga pasito, nta mahoro ndiwe wunzihe, wereka ngo ndakuzi uhora uza kutubwira ubutumwa mu Nyakabiga. Ibi ni ibintu vyabaye ngo ndakuzi uhora uza kutubwira ubutumwa mu Nyakabiga. Uburo ikibazo ndiko ndibaza yambwira ati ubutumwa uhora kutubwira mu Nyakabiga, ya mafaranga mpejeje bahejeje kuyamparurira reka yake agaca dakambwira ati erega ndakuzi mu Nyakabiga. Ubwo gayemwe narikuza ngaha uyu muntu nimba ari ngaha arabizi kuko yambwiye ko asengera ngaha mu Nyakabiga, akaba ari ngaha arabizi ivyo bintu vyarabaye. Ariko ndashima Imana uwo munsi naragize intsinzi. Nico gituma ariko ndababwira nti gushingira intahe Yesu no kuvuga ubutumwa no kuvuga imburi si mu bikorwa canke si mu kanwa gusa, ariko no mu bikorwa vya misi yose birashoboka. Haji wayi wewe wa muntu ukora kuri station, wa muntu ukora kuri station ntawenzi ko ari ngaha, wa muntu ukora kuri station hajya kuri station hashinga intahe Yesu. Hajya kuri station hashinga intahe, hajya mu bikorwa mukora hashinga intahe, mu kibano hamwe ruguru ku mutumba hahandi mu burimbi hajya ni hashinga intahe. Hajya ni havuga ko Yesu Kristo ari umukiza, ntihavuga ko Yesu Kristo yaje akaririsi, ntihavuga ko Yesu Kristo yaje kugira ngo abantu bagire gute baronke ubugingo kandi baburonke busagutse. Yesu ashimwe. Ndiko ndiyumvira nariyumviriye ikintu cantangaje. Aho yarahagaze sinamubona, ngo duhejeje guharira na nyamuntu ndamutatiye acaraza, ariko ntiyaje yabanje kwigirayo kugira ngo abanze arabe akabarore. Ariko ndashima Imana ngaha ndamanika ukuboko, uwo muntu arabizi niyagomba abashingira intahe ko ndazi ko ari ngaha abashingira intahe ico caha ntaco nakoze. Imana ishimwe cyane. None rero shengero ry'Imana, ubu butumwa bwiza bwose igiki mu mitima yacu, ubu butumwa bwiza bwodusigira iki, bwodufasha iki kugira ngo dushobore gukorera umwana. Ndabereke Abisirayeli baravuye mu isezerano kandi ibihano birabashikako. Ngomba ndababwire ko Yesu Kristo yaje gukomeza iryo sezerano ryo kuzodushikana mu bwami bw'Imana. Reka tumugumeko ntitumuveko. Yesu ashimwe. Reka tumwumireko, reka atubere vyose muri vyose, atubere umuco, atumurikire niwageragezwa no gukora icyaha uvuga uti Yesu Kristo ntabarafasha undenganya aha hantu. Shengero ry'Imana, amajambo nateguye ko tuganira ahanini yarayo. Kimwe gusa ijambo ry'Imana rikubwiye ucumvire kandi ugikore. Iki jambo ry'Imana rikubwiye ucumva ugikore. Shinga intahe ku kazi, shinga intahe aho ubaye, shinga intahe ahantu hose mu bikorwa ukora. Aha abantu bose bazobona yuko uri gukorera Imana, bazokubona mu bwiza bw'Imana. Naho utazori kwirigura avuga amajambo, bazovuga bati uyu muntu vy'ukuri n'umuntu w'Imana kandi
hari abazokwifuza kumera nkawe. Uhoraho rero abahezagire, uhoraho abaha umugisha. Iri jambo ry'Imana rigira ikibanza mu mitima y'abaryumvise. Murakoze, Imana ibahezagire.